Mbere usanga nabaye na president w'urubanza vanaba usindaba president nuvuma mba president w'urubanza rwa fani aho gateka ndazazokana rero ubu nta gishasha ndahari nta gishasha gihari kandi mu jambo yavuze ngo wabivuze yari kasotera ngo uwumva abishaka riribre kumubaza je nivyo numvise Nanje navyumvise barambise ari libre abasore bamubaza bari seri ariko numva utavuze ngo Iyi ni Buja Today TV twarabimeye ko tugira tuze turaba amakuru y'abakinyi b'amareresi amakuru y'umuziki amakuru y'ibintu byose bishoboka muri uno mwanya twabonye abantu bari ahantu mu rugo rw'umustari umwe turabakurikira tugira tubazi vyahabaye mwabonye tu video twatanguye twabonye abashitsi sinzi ko yakosheje umukobwa nituzi na kimwe muri uno mwanya nahagumye ndavuga ati sindahava ntamenya amakuru y'ukuri kabasanzwe ari kumwe n'abandi bastari basanzwe bakorana bikorwa byo kuririmba nibazo guhimbaza Imana canke gukina filme Fanny Lavine muramubona yakinye filme Urugendo PARADIZO n'izindi nyinshi ni sawa sawa urakomeye ego Woni tuguteba ko tugira tunyaruke tuje kuri serugo wongaha ni sawa ni sawa ni sawa uri serugo wongaha cyane gose urabona ko nanavyambariye no musi nambaye nka bishop no musi nambaye nka bishop kabisa tudateze turamusundi muntu turi kumwe nawe nyine basanzwe bakorana twamubonye ngaha atubwiye nawe uko yiyumva ni sawa ni sawa urakomeye cyane akazi naka Mimi Mariage mwamwumvise ni Mimi asanzwe akina filme ndibaza muramaze kumona muri filme atari nke tugaruke kuri serugo wavuze ubuheze wavuze ngo serugo ntabaho papa rugo je ndi papa w'abana je sindi papa w'urugo mwamaze kumona Abel Nduwayo twabonye abantu bari baje baganura urugo dushaka twumve wakosheje umukobwa wawe ntiwatubwira ntiwabwira abakunzi bawe duho umusho bimeze gute mu bisanzwe je ndakuze vraiment nkuko wabibonye urubanza rwabaye mu kinyarwanda akunda kubivuga ngo umuntu ashesha kanguhe ni ijambo nana numva umuntu ageze mu rugero rwo gukura je rero ndakuze nakosheje mugabo si umwana wanje mukuru nakosheje vraiment ntagiye kubesha abanyagihugu ni umwana nareze tuvukana ndafise abakobwa babiri banyuma na nyuma umwana agira 8 niwe bakoye hasigaye wa nyuma w'icenda muncamake ni umwana nareze kuva muri secondaire kugeza araheza araronka kazi hanyuma ndamubwira ati reka ndamuwundi muntu namfasha ati ivyo nareze birakwiye nawe gendurere mu minsi mike rero azogenda babandanye barera Abel tubwize ukuri baguhaya ngahe inkwano nibanga kuko ikintu ca mbere nubwo bankwereye nta burenganzira bise kuko yatwara ko aracafise mama yamwibarutse rero nibaze uko inkwano sinoba sindayizi mugabo
ijya nkwano niyo bahaye mama yashoboye kumwibaruka je narafashije kurera mugabo si umwana nibarutse rero iryo nibanga kwanza ndabigize ibanga. nawe uri umuvyeyi n'ahari mushika bavuze ko wamureze gasore niwe wigeze kuvuga ngo umva bakuye nyina wiwe yarapfuye. Sasa rero bakuye nyina wiwe se we yarapfuye acavuga yuko izo nkwano bozi yawe kuko ngo niwo mugabo yarasigaye mu rugo avuga ngo ifizi itendera nka se ibintu nk'ibyo none ntumva ko nawe inkwano arizi wawe. Ya jewe ndafise agateka nk'umuvyeyi wanje yanyibarutse kandi yatwibarutse neza turera neza rero ko bakiriho cambere n'umugisha wo gushima rero je kuba ico nakoze sinabaye umuvyeyi sinamusimbuye yo gusa naramufashije kurera kubera ari ukuntu Imana yangiriye neza ikanzara mu gisagara nkaba narashoboye kuronka uburyo buke bwo gufasha abo tuvukana kugira nabo bashobore kwiga amashuri rero ivyo ntibituma nsimbura umuvyeyi kandi akiriho ku buryo n'intwano no yitwara oya ahubwo gusa nanezerewe kunezereza mama akaza twakora urubanza nka rujya mu rugo iwanje mu rugo rw'umuhungu wiwe biraryoshe cyane hanyuma inkwano nayo azogende agure iwacu bariko bararima umuceri cyane mu ruvubu ko je mvukana biti Muhanga hari umwonga munini ko bararima umuceri azogenda agure angeri yo muri fomi arimo umuceri aje neza avuga ati narakojeje umukobwa kabisa. Abel tubwire nk'umustar cyangwa umuntu afisa abakunzi benshi akagira urubanza agatumira abantu gusa bazinanye basazwe bakorana kubera icyo utatumiye abandi tubona abantu benshi tubona abagenzi ko dusanzwe tuzi ko abakunzi bakurikirana ibikorwa byawe bafise kubera iki watumiye akagwe gusa k'abantu muzinanye ni watumira abandi bantu. Mu ncamake jewe ntumiye abantu banzi bose sinorongo ndabashira muri urupango notegura ibintu nko kuri stade niho ntushobora kubishobora ariko rero sinobishobora hari utuntu tuba twitwa nk'akanwa babo rero muri utwo tunywa babo ndabisa abantu dukorana mu bikorwa twamana ba murabaze mu mafilime turakinana aba murabaze indirimbo shade wese ukorana uri vyose iri kirahitinga cyane abo bantu dukorana cyane twegeranye hafi kandi nabone sinabamaze rero beshi ntabwiye novuga urubanza ntigwari runini cyane gwari uruto mugo nzobabwira ku munsi wa mariage uzosanga beshi baje kuko nzotanga n'ama invitation mugo invitation yo gukosha nayo notanga jewe ndabitegura nkashima Imana ko itugire neza hanyuma tukamenya twakira abashitsi sinshambwira abantu bose nico bituma byagenze uko wabonye ababake mugabo nabo nyene nuko arababanyi bo hafi sinashatse kubigira binini cyane. Fanny wibaza ko ari gituma Abel kwizera mu manza zose agize akagutumira kandi canke hari indi migenderanire mufitanye apare yo gukina na film. Abarundi nabo bavuze neza bati umubanyi ni wo muryango Abel tubana hafi na hafi nico gituma rero buri gihe yama anyubuka kare ndibaza gusumba nk'abandi kuko nambari no kurahuriranira twaba turahuriranira kuko turababanyi yego. Uretse ico nta kindi kintu muhuriye ko na Abel akazi dukorana vyinshi vya filme yego. Nta kindi kirenga kuri ivyo. Ikindi kirenga kuri ibyo nuko Abel n'umuntu w'umukozi cyane arakunda gukora cyane kandi nanje ndabikunda rero kuri ubwo tuca duhuza cyane ugasanga muri business turarungurana ubwenge no muri filme mu bikorwa vyinshi tukongera tukaba n'ababanyi umva twarabaye inshuti. Ego tuje kuri Mimi wibaza ko iki cyatumye Abel aguhitamo uramufasha utuntu two hafi ubu inshuti yiwe ya hafi. Icambere Abel dusengera hamwe kigira kabiri Abel ni nka musaza wanje donc ndi nka nawe nanje ndi mushikiwe nibaza ko ari ibyo. Ego musanzwe mukina na filime afise abakinyi benshi bakinye muri filime Paradizo kubera iki Mimi na Fanny gusa navyo nzi mwo bibaza Abel nyene nabisiguye disiguri nasiguye ati navuze ati abakunzi ntibahera mu mubindi baherera he ntibaherera muri ntibohera muri urupango ndawuhindura umva abakunzi ntibahera muri bindi ngo n'umugani wa kera je ngene ndahindura utujambo tumetu abakunzi banje nabo ntiboherera muri urupango nashatse bakeya bashobora kumfasha utuntu duke du service kanaka kandi ni nkuko abakunzi banje bose ntibaje muri kiganiro ntubahaye ikiganiro harabo ku ruhande hariho bagaga yatashe yari ngaha mugabo yatashe nawe yari ngaha urumva ni benshi abashoboye gutaha ba Pro murabazi Pro ari ngaha mu ncamake je novuga ati sinashatse
kubigira binini ndabigize binini abantu sinurwa naho ndabashira rero nuko bakunda kumba hafi bobo iyo mvuze rimwe bumva gatanu bumva nka 10 mvuze rimwe bakuvuga ati ndafise akantu babumvise kandi ibaze nk'ubugize urubanza ntubwira umubanyi uyu ahantu haba nta metero 100 zihari naje wahomba none ni gute nogira urubanza umuntu dukorana ibikorwa turi muri mudu imwe yo gukina amafilime n'ibiki turi muri mudu numbaze ndakivuze nabi turi mu bikorwa bimwe dusanga ibikorwa hanyuma kumva nagize urubanza sindamubarira murumva ko nitwoba turiko turagira ingeso nziza nk'abantu durifise ibikorwa duhuriyeko tutiza no kubyitegererezo mu bijanye no kubana neza no gushishikirana mu manza zimwe na zimwe. Abel turangiza gato nitwoginda gato tujaciye kuri filme gato aba bantu tuzosaba kubabona muri filme shasha ryari. Je kubera ndi umukizwa nshobora kubesha filme irahari filme yiwanje yaba Paradizo ya kabiri uyu mwaka turimo ntuzohera itabonetse ico ndagisezeranye uyu mwaka uheze ntayikoze nzoba narapfuye sezerana abakunzi bawe hariya je navuze ati Paradizo ya kabiri uyu mwaka uheze ntayikoze nzoba narapfuye sinzoba nkiriho bivuze ati ivyo bazoca bamenyana n'urupfu ruzobagwantwaye mugo je nkihagaze uko ndabibasezeranye nzoyikora ubu nyene ngira ntangure gupanga ingene nzogira amaturunage ndabe hanyuma nibishika nkabona Paradizo ya kabiri nayo nyene bishoye byoshika bishitsi kananira sindayikora bitewe n'ingorane kanaka nk'abakinyi kanaka nobura kuko filime irashobora kuburi ya kabiri bitewe n'abantu bakinishije bamura babuze bigatuma itabandanya ivyo ntivyo ariko savyiwanje no bisigura yuko vyase mo giti ciwanje ndayikeneye vyase nawe nyene cyo ndabaye ikindi kintu gishasha indi filime nziza uyu mwaka ntuzohera ntakoze filime kandi utubona ukunyene n'abandi benshi tuzoba turi kumwe ivyo ndabisezeranye. Ego Fanny wewe na Abel muri mu bantu bakoze filime mu misi mike cyane igira ama views menshi mutubwire ibanga mwakoresheje nimba ari ku mupfumu mwagiye mutubwire nimba ari gusenga mwakoresheje nimba ari promotion mwakoze mutubwize ukuri koko nivyumvikana filime mu kwezi kumwe ikagira plus de 100,000 views nibaza yuko atayindi filime muri iyi minsi yagize ama views nkayi wanyu tubwire umuti mwakoresheje. Cyo nibaza hari akajambo abantu baharaye kuvuga ngo siri ni Yesu tu nanje ndavuga ko ari uko ibanga ni Yesu wenyene nibaze uko yabigenjeje nta kindi Abel nirihe banga wakoresheje ugira ama views angana ko je mu buzima nta namabanga ngira je ndera abantu baranzi mu bantu bazi n'umunyamakuru bose barabizi je mvugiraho nta banga ngira nta konte y'ibanga muri jewe mfise rero mu ncamake jewe nta kintu nakoze yese gukora filime nziza nkayishira kuri konte ku ya YouTube rero singiye kuvuga ko abandi badakora byiza nabo barabikora mugabo novuga yuko Imana yuguriye nta ugara Imana ishobora kuba yavuze ati Abel aho byakabere yakora ibi nibi reka muri filime ngaragaze tarayiwe ngaragaze ko ashoboye Imana icibicisha muri filime mugabo nta kindi kintu nakoze je nk'umupfumu nta ninzira ija ku mupfumu nzi nanzira ija ku mupfumu nzi je gusa maze kuja ku mupfumu muri filime naragiye ku mupfumu muri filime y'abatandira twakoze itaraje habona naragiye kuraguza vraiment mugabo yari systeme nyene mugu urenzu nta wonzi rero je no bati igihe c'Imana isaha y'Imana igeze nubwo imisozi yogira gute ibiki byose bikanka bikakuzibira igihe cawe cageze kiba cageze reka rero mudufate aka karyo nuvuga ati turi mu gihe cacu muri filime tugakoresha kandi tugo turagakoresha neza kuko nka filime urugendo y'uyu mwatubonanyemwo ya kabiri yakoretse ngira ndabeshe canka bivuge je nzi ico nzi turunaje twarayihejeje ahubwo abitubarire aho bigeze tubwire filime urugendo yende mwakunda cyane igice cya mbere igice cya kabiri cyarangiye vuba cyane mu minsi mike cyane gose murayibona tubwire umunsi twabonye trailer nibaza yuko filime iri hafi tubwire ukwezi kunuko izoba yabonetse kandi ukabesha tuzogufasha umunyegeza mu Paradizo
Okay, mwabonye turetse umwana habonye yonyine abona ari mu iparadizo hari kure twaranazanye. muretse turera mwabonye ya filime urugendo gice cya kabiri hariho n'amafoto yakwiragiye ngo nagize mariage bashaje rumva ntayo nagize yari amafoto ari muri iyo filime bisigura ko izo biryoshye cyane. Hanyuma paradizo irabandanya kuryoha gose nyene namwe muguru dupira basha twa paradizo mwambare ibyo barundi banyu vraiment nayo babwiye biraryoshe. Je nk'ubu uyu munsi niriwe ndakambaye ndi kukaza abantu bakambaza hari abantu bashika nka batanu bace baja YouTube baragira subscribe barayiraba bararyoherwa. Yego bwira bose Abel azokoreshe twishi kugira n'abantu bashobore kutwambara ku bwishi kandi acadudu twambare ku buntu. udupira twishi kandi na jaka kagombe gahere umwakandika kurera kandi mutwambare ku buntu. Oya ahubwo vuga nkoreshe twishi nzane muri market yawe muri Truafa ndandarize. Uraza Je ndacemeye je no dukoresha mugabo rero jewe ndafise umenge nyatsi iyo nkoze utuntu mwene utwidirisi banshore. Ujudi wa Fanny niho dusoza nakoze filime nziza irakundwa ariko nta muntu umwe ndabona aje kumbwira ati managa agapira ka filime nze ndakambara. Shwafana kagurisha gamahera ndakagusabye nani habwe icuba ndarusubukira wa mbere mu kiganiro. Ubwo rero nabandi bace bagira kandi mubimenyereye kamengira kagwa nka 20 cyari ni 30 navyo nzi 25 ni sawa. Wifuza umupira wa Paradizo yombwira nanje akashigikira akazarambara umupira nyene wabasane nyene ndabesha. Mimi wiyumvise gute gutogwa uje mu mazoki na filime Paradizo kabigeze ku rwego rukomeye twavuga yuko hazokina ntawe yakinyemwo Paradizo ya mbere nayo yakinyemwo mugabo muyikurikira azokina. Byagenze gute kari umukinyi mwiza kandi abishoboye kubera icyo utamuhisemo mushire mu bandi. Rero yiwe twabonye ikwiranye n'igice cya kabiri. Ego Mimi witeze gute kuboneka muri filime Paradizo nawe? ndabyishimiye Nta kindi ndabyiteze gute numva ndabinezererewe ahubwo ndibagire vuba bayidutegurire. Ego Fanny akantu tugenda tutakubajije gato tsiko turaraba muri comments twarabonye bavuga ati ibintu byose ugira utatwerese mariage twereke umugabo ni fa gusa ni ryari uzonezereza abakunzi bantu zose kubona comment nkizo. Asha umuntu mbere yagize iki commentaire ndamukunda cyane. Naho ntakuzi wewe nambo uri kurayiraba ari wagize iki commentaire ukuri ndagukunda vraiment erega n'ijambo ry'Imana riravuga ngo icyubahiro cy'umugore n'umugabo ariko na Paulo akabivuga ati si ngombwa twese tube dufise abo twubakanye wowe bikundiye uko amera nkanje wowe bikundiye ko aba wenyene ni vyiza kuko na Yesu ntiyigeze abana n'umugore. Rero urumva ico gihe nambaki yari Imana yari gishinze vuba cyane muzoza guserebura mugana amataki hari naho munezerere gukunyene kuko nanje ndabakunda kandi ndabakinira ndibaza neza ibibafasha nanje bimfasha ico nico duteranya cyangwa ucuraba nyene ko bigenza vuga neza. Oyo ugiye byanditse imbe yari mu mama ije commentaire menga yari mu mama cyishukwa n'abahungu urumva sinzi nyene muzace muraba. Habuze iki kugira Fanny turazi uri mwiza uburyo burahari habuze iki Fanny ashike ku ivyo bakunzi biwe bifuza. Habuze igihe cy'Imana igihe cyose ikintu cyose gifite umwanya wacu ari igihe cyo gutwenga n'icyo kurira cikiniki. Rero umwanya igihe cya mariage kigeze nuboza wumva mu mezi abiri ndagutumiye. Gicimana cashitse ntabeshe nivyo cyangwa Abel urabizi iki kintu tubwire ko ndazi n'ubundi uri hafi yiwe uri mu bantu bazoba bari hafi yiwe mu rubanza. C'est vrai byashitse vraiment ndazi ndumva mu mbere babimenya mbere usanga nabaye na president w'urubanza naba hose ndaba president nuvuma mba president w'urubanza rwa Fanny aho gateka ndaza zokane. Rero ubu nta gishasha ndahari nta gishasha gihari kandi mu jambo yavuze ngo wabivuze yari kasotera ngo uwumva abishaka riribre kumubaza je nivyo numvise nanje nabyumvise ari libre abasore bamubaza bari seri ariko
numva utavuze ngo